Bavukanyi nshuti bagenzi mwese bisamizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, eka bibondo vy'umuvyeyi wacu Bikira Mariya mwese aho muri aha mu gihugu cacu canke mu mahanga, tubaramutse amahoro ya Kristo, tuti ni musangwe Kristo, musangwe umuvyeyi wacu Bikira Mariya kumwe na Mariaton yiwe. Ndumwibutsa Mana wa Radio Mariya Burundi, nzanywe n'ikintu gihambaye kidasanzwe kandi twasangiye c'akanyamuneza kenshi, ari wa mudi wa Mariaton. Nje sa n'ubatumirira ngo tujane mu kugenda tuwusozera. Mu bisanzwe muri rusangi Mariaton nkuko dusanzwe tubifise nk'umuco mwiza, tuyisozera n'umunsi mukuru w'umuvyeyi wacu Bikira Mariya yurizwa mw'ijuru, kugira ngo adugane mw'ijuru ishikanwa intererano twatanze, ituro ryacu twatanze ngo riheze rikorere inyungu z'ubwami bw'Imana, mu kubandanya rituma inkuru nziza ikwira hose, ishika kure kandi kabandanya kuri abo bamaze kuyumva n'abatarayumva, ku bari mu gihugu n'abari mu mahanga. Dufise ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'iteka ryahanuye Yezu Kristo mw'ijuru, akaza kw'isi kugira ngo adusangize iyo nkuru nziza y'urukundo rwa se wiwe, iheza ikaturokorera ubuzima, ikaturokorera imitima, ikaduherekeza muri ubu buzima, ikadushikana mw'ijuru. Murumva yuko rero Maria atarakaryo keza kugira ngo twegeranye intererano iheza igafasha muri ubwo butumwa. Yezu yaremeye ko intererano yawe, intererano yanje, ukwitanga kwawe, ukwitanga kwanje biheza bikaronka ikibanza hafi yiwe, bigategwa iteka ryo gusangira nawe ubwo butumwa bwiza bwo gushikana kuri bose ijambo ry'Imana, inkuru nziza y'umukama. Turiko turagenda dusozera, niko muri rusangi vyitwa ko dusozera kwigenekezo rya 15 Nyandagaro, kwiyurizwa mw'ijuru ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ariko turazi neza yuko hari abakiriko baraheraheza ko muri rusangi mu buryo nogira nti bwo guhimbaza dusozera niyurizwa mw'ijuru ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ntibivuga ko tuba tuhejeje turumije, turarindira kumbure abo mwanya utagiye urakundira. Dutera kamo rero abo bose kumbure batarasozera neza, abo kumbure bagifise intererano za Mariaton aha na hariya mu maparuwase canke aho hose hegeranirijwe iryo turo ryiza ryo gufasha mu kumenyesha inkuru nziza, baheze banyaragase barituzanire muri iki kiringo dusigaje ngo ukwezi k'umunani kurangire, kuko twipfuza kurumya neza dusozereye n'uku kwezi k'umunani, kugira ngo ukwezi kw'icenda duheze dusangire n'abandi n'ayandi maradiyo Mariya ico twashoboye gushikako c'umusaruro hano kusamiza umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ntimwibagiye imigambi twihaye kugira ngo turangure Mariaton y'uno mwaka. Irafise imigambi twayikoreye, duse n'abayibibutsa gatonya. Mwibuke iyo migambi iyo ariyo, nuko duheje kwegeranya iyo ntererano tukizigira yuko tuzoshikira nogira ntigiharuro shingiro twihaye gushikako, tuzoheza duce turaba dushire mu ngiro vuba na vuba iyo migambi twasangiye twabamenyesheje nitangiye, kugira ngo mu musaro wa Mariaton dushobore kwishikako. Bwa mbere murazi yuko ari kugira ngo dushikane umuyaga nkuba w'izuba hariya ku munara w'imutumba. Murazi ntimuyobewe ingene ivy'umuyaga nkuba bikunze kugora, iyo hageze kuri iyo misozi ho gasanga hari gihe bigora gose, bikadusaba yuko tuza turamenya gutora inyishu rimwe rimwe zifasha n'ingoga na n'ingoga. Hariho no kwikora rero kuri iyo muyaga nkuba w'izuba. Ubwa kabiri hariho kugura ikibanza be n'umunara tuzoshinga hariya Imanga, kugira ngo naho nyene Radio Mariya ishobore kubandanya yigenga uburyo yakoresha mu gupangira ikonetereho ku minara yayo, ikibanza cayo bushobore kuguma musamirizi weza bugaherekeza ubuzima bwa misi yose bw'isamirizi. Ariko kandi murazi yuko twipfuza gushinga umunara mushasha hari y'Ingozi, kugira ngo abantu biwe hajya ku mugwa mukuru w'Ingozi bashobore kumva neza isamirizi, kuko twaragiye turumva yuko bamwe n'abandi batayumva neza, ugasanga mbere bumva ahubwo isamirizi Mariya yo mu Rwanda
ubu twifuza yuko twashinga umunara ngo abari hajya Ingozi mu gisagara n'imicungararo yaho yose bashobore kumva neza isamizo mu wacu Bikira Mariya. Twibutse kandi undi mugambi nuwo kubandanya tubungabunga ibi vyuma, ibi vyo mu studio, eka n'ivyo ku antenne, ku minara hariya mu misozi hagati mu gihugu, bibandanye bihumeka neza kugira ngo bitumira diguma ivuga amasaha 28 kuri 28. Hakabamwo no kubiha ibitoro murazi yuko bikigoye, tweho biranatugora tugategerezwa kuja kubirondeza kugira ngo turonke ibitoro bikwiye byo gushira aho ku minara yose ngo amagroupe electrogène aherekeza ivy'umuyaga nkuba abandanya akora. Kajyo keza ko gukenguruka ukungene hari abidufashamwo bigaheza bikabanguka. Twibutse kandi undi mugambi nuwo kugira ngo turondere ibikoresho bidufasha kugira ngo tubahe ibyo kwiradiyo mu amasanamu meza asukuye atuma bimwe mushobora kubibona. Hanyuma kandi na Radio Maria igaheza ikajabutsa iradiyo ntigume gusa kuri ya mihora wa FM, ishobore kuja no kuri zo mbuga mpuza benshi mpuza shengero ari ya réseaux sociaux, ngo nabo nyene bashobore kugenderwa n'ivyiza vy'Imana biciye mu buryo bw'amasanamu abona. Iyo niyo migambi twakoreye Mariathon kandi twifuza yuko twoshikako. Nakajyo keza rero dushoboye no gutera kamo n'abandi bari mu mahanga. Iyo migambi kenera uburyo bwinshi. Bari mu mahanga namwe turabateye akamo ku buryo budasanzwe. Abamaze kwegeranya intererano zabo murabe muzirungike, turabe yuko mu kwicenda zoba zashitse. Abandi nabo mutanga umwe ukwiwe kaze ntihararengerana, mugabo n'intererano yanyu ko mwayizirikanye ejo tuzoyihereza mu bimwe byacu Bikira Mariya mwirizagiwe mu ijuru, abarashikana icifuzo canyu, abarashikana ugushaka kwanyu kwiza kuri atari yo mu ijuru, ngo tubandanye twese dukoreranira mu rukundo rwa Kristo. Inkuru nziza ibandanye twegeranya itugira umuryango kuko abana b'Imana, itwambika ubweranda bw'Imana, ibandanye dukuza ic'Imana dushakira cyose kiranguke neza, dushikira ubukiriro bw'ibihe bidahera. Murakoze, umukama abahezagire mwese kuco mwitangamwo, kuco mwatanze, kuco mubandanya mwitangamwo, ngo ivyo mwitangamwo bimanukana iwanyu umugisha n'umuhezagiro utagabanije w'Imana. Murakoze.